ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga kuko kwibera mu Mana ni byiza. Ari byiza ibyiza byo mu Mana, ari byiza nabonye ntashobora kugira ibanga, ari byiza nabonye ntashobora kugira ibanga kuko kwibera tugomba gusimbukira Imana. Simba 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 abazi kubyina igisima neza tambira Imana. Mana uri Mana, Mana uri Mana, Mana uri Mana, Mana uri Mana, Mana uri Mana. Kwibera muri Yesu n'umunyenga w'Imana, kwibera muri Yesu n'umunyenga, kwibera muri Yesu n'umunyenga w'Imana. mbega ntidukwiye kwizera iyo Mana yakoze ibyo. 그런데도 이 중에 어떤 분은 나는 종교 같은 데 관심 없습니다 라고 얘기하는 분이 있어요. Even still, there may be some of you here that say, I have no interest in religion. hashobora kuba hari abantu ngaho bakivuga ngo jewe ndo kwizera Imana ngo jewe ntibindaba. 여러분 정신 차리십시오. You need to wake up now. ukwiye gukanguka ukizera, 사람은 누구나 죽습니다. We will all die one day. kuko umunsi umwe uzopfa uja imbere y'Imana. 죽으면 끝나는 게 아니라 심판이 있고 천국과 지옥이 있습니다. And it's not over when we die, because after that there is a judgment. After the judgment, we go to either heaven or hell. kandi ugupfa siryo herezo rya vyose, kuko inyuma y'urupfu hariho urubanza, hariho kuja mw'ijuru canke kuja ikuzimu. 성경에 보면 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있느니라고 말씀합니다. It says in the Bible, it has been decided that man shall die once. After that, there is a judgment. 비벨이 ivuga ngo kuko umuntu abikiwe gupfa rimwe, inyuma yaho hakaza urubanza. 여러분 천국이 있고 지옥이 있습니다. There is a heaven and there is a hell. hariho ijuru, hariho n'ikuzimu. 다른 곳 가는 사람은 아무도 없어요. 이거. 다른 곳 가는 사람은 둘 중에 다른 곳, 그 둘 외에 다른 곳 가는 사람은 아무도 After we die, we will not be going anywhere else. We will only be going to one of those two places. kandi umuntu amaze gupfa ntadoshobora kuhaja hose, azofata inzira imwe gusa. 지옥은 가장 끔찍한 고통의 장소입니다. And hell is a place of terrible pain and suffering. kandi kuzimu ni ahantu hari ububabare n'amaganya n'umubabaro utoshobora kwiyumvira. 그래서 예수님은 Mazina nitwa Ndikumana Samueli,
ndi umwungere w'ishengero bita Redeemed Church of Burundi, mu rurimi rw'ikirundi n'ishengero ry'abacunguwe, nkaba naje mva i Bujumbura. Iki gikorane kuva ku munsi wa gatanu, umunsi gitangura, ku bwanje no ku bandi twazananye uko twakibonye, ni gikorane bigaragara ko Imana iri kwiriyerekana. Kandi ikintu gihambaye muri iki gikorane nuko hariko havugwa ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza butavanze, ubutumwa bwiza buvuga neza igikorwa Yesu Kristo yaje gukora kugira ngo abari mu isi baronke ubugingo budashira. Hallelujah. This woman had a car accident 1 year ago. uyu mumama mubona yagize isanganya ry'imodoka cy'umwaka umwe. 심각한 사고를 당해서 이 무릎이 부러지고 이 허리 있는 옆뼈도 여기서 둘 다 부러졌어요. So she had a serious accident. She broke her hip, she broke her knee. rero kubera iryo sanganya yagize hano mu ivi no mu itako hari havunitse hononekaye. 그래서 병원에서 수술을 해서 그곳에 쇠로 이렇게 길게 집어넣습니다. So she got surgery at the hospital. They had to put metal pieces all along this side. rero bacamubaga acamushamwo icuma hano mu ntuze mu kuguru. 그래서 그 이후로 이 목발 없이는 조그만 거리도 제대로 걷지 못했어요. Ever since then, she was not able to walk without this crutch. She could not even walk a short distance. rero ntiyashobora gutambuka adafise inkoni yatambagira nk'uku ni ukuvuga akagendo gatoya gusa yarakeneye ibekiye. 근데 오늘 주님께서 이 사고로 부러진 뼈를 치료해 주셔서 지금 이 목발을 들고 저기서부터 이 앞까지 걸어서 나오셨습니다. The Lord has healed her damaged bones today, so she's able to walk a long distance even without the cane. uyu munsi imana yamukijije tumaze gusenga yashoboye gutambuka urugendo adafise ibekiye arashobora gushika no ngaho imbere. 부러진 뼈를 치유하신 주님을 찬양합니다. We praise the God who has healed broken bones. Tonight, after proclaiming the name of Jesus, she has no pains anymore. She can try to bend. Unashobora gusubira kunama. Oh, hallelujah! mbere tukubanza gushimira Imana kubwikorane kimeze neza cyane. Hanyuma ikintu kirimo gikomeye cyane nuko harimo imitima myinshi iriko iregerezwa umwami, iriko iriyegurira Imana mu kumva inkuru nziza, hanyuma bakakira Yesu umwami n'umukiza. Icyo nicyo gikorwa gihambaye cyane turiko turabona ngaha
aho abantu bafise inyota n'inzara zo kumviriza ijambo ry'Imana kandi by'ukuri ariko haraba ukwihana abantu bariko barakira Yesu umwami n'umukiza. Ico ni igikorwa giryoshe gishimishije mu rugezo gitangaza, ariko kandi turanashima n'Imana ko iriko irakora ibidasanzwe mu kubohora ababoshwe, mu gukiza abagwayi, ibimuga bigasimba, abari bafise amaso atabona. Turiko tubona ibintu bitandukanye mbese muri kino gitangaza Imana iriko iyerekana biciye mu mukozi wayo yavuye mu gihugu ca Korea. Nusu adashobora kuraba amatara. Rero uno munsi kubwo gusengerwa yabohotse arashobora kuraba amatara n'amarineti yayakuye. Imana yacu ni habwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Barabyumva ngo yaramaze umwaka n'igice arashobora kuraba ku itara, arashobora kubona itara, raba ku itara turabe ko bikunda. She could not look on the lights, but tonight after prayer, she felt the presence of God and she's healed. Imana yacu ni Imana zima. Imana iguhezagire. Naragiye kwivuriro biranka hamanyene baca bandunga ikino hamanyene niho bariko baramvura. None ejo baragusengeye umva umeze gute? Ego ejo nabarasengeye nibe ndibaza mwarambonye hajya imbere. Icyahindutse gutari umeze bwa mbere. Urumva ndabye hejuru nacanjana n'umunwa nkamera umugobo nogira ukuboko nako urabona ndakugorora kandi kwari kumeze nk'uku ndakugoroye wacumenga inyama yotabuka mugobo uraba bakuzi baze Majina yangu naitwa Aniseti Butati. Itwa Aniseti Butati, mwimbaji wa nyimbo za Injili, umuririmbyi w'indirimbo z'ubutumwa bwiza kutokea Tanzania. Ava mu gihugu cha Tanzania. Naishi Dar es Salaam. Aba Dar es Salaam. Nimezaliwa Kigoma. Yavukiye Kigoma. Na wazazi wangu wanaishi Kigoma. Abavyeyi biwe bakaba baba Kigoma. Nimefurahi kupata mwaliko huu wa mkutano huu. Nanezerewe no kuronka ubutumire bw'iki gikorane. Kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kufika Burundi. Kubera nibwo bwa mbere sice mu gihugu ciza cyo Burundi. Nimefurahi sana na nimejisikia vizuri. Ndanezerewe kandi nisanze numva nguwe neza cyane. Amen. Amen. Umeonaje? Ni Pastor Jean Bosco Nzisabira, mwungere w'amashengero ya Beloved Church mu Burundi. No munsi ugira gatatu wa cagikorane. Ari tumaze igihe turiko turababwira kiriko kirabera kuri stade Agasaka Ingozi. Umunsi wa mbere twarabonye ubwiza bw'Imana, abantu benshi baratahuye ibanga ry'Imana, bemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Umunsi wa kabiri ibihumbi byinshi byarakiriye igitangaza c'ingabire y'agakiza. Uyu munsi n'umunsi ugira gatatu turabona ibihumbi by'abantu benshi bomvise abantu buryo bariko baraboka
babonye abantu ukuntu bataha banezerewe, none turabona amabarabara yuzuye abantu baje n'akanyamuneza mu gikorane. Ariko kandi ruhande yo kwakira ingabire y'agakiza twarabonye abantu bakira ingwara, abantu bashinze intahe bari bamaze imyaka batumva bakumva, batavuga bakavuga, abatabona bakabona. Imana iriko irasuka ubuntu bwayo ku bantu bayo, kandi turizigira ko ubu buntu buzoshishikara kwamamara hano mu ntara nziza ya Butanyerera.